Ishure. Reka tuvuge kw'ishure. Ishure ryarishe indoto z'abantu, rirazimya ingabirano z'abantu, rirafurira impano z'abantu, rirakoropa ivyiyumviro vy'abantu, ribashiramwo ibindi vyiyumviro bishasha bijanye na porogaramu yabo, rishiraho amateka mashasha. Tugeze ngaha nyene nca nibaza kano kabazo: ninde akiri umwana atari afise indoto? Indoto za kazoza kiwe, indoto z'umuntu ashaka kuba muri kazoza, ariko hagaca haza ikindi kibazo nyene kivuga kiti: none uno musi ko ushobora gusanga warahejeje amashure, ko ushobora gusanga waraciye muri iyo nzira abavyeyi bakubwiye ngo ucemwo niho uzobaho neza, mbega uyu musi uriko urabaho za ndoto zawe? Uriko urabaho bwa buzima wifuza kuva ukiri umwana? Ni kubera na cane cane ayo mashure usanga anyegeza ibi bintu 10 ngiye kukubwira, kuko iyo ukabimenya hakiri kare hari n'igihe utari kubijamwo. Imbere yuko ndabikubwira rero, make sure you subscribe to this channel ku Ziko. Murumva n'ahantu ku Ziko, ahantu ku Ziko n'ahantu tubwiranira ibintu vyinshi, ibintu bihambaye vyoshobora kugufasha mw'iterambere ryawe, wongere ufyonde no ku nzogera kugira ngo à chaque fois dusizeko ikiganiro uzokwama uri uwa mbere mu kuronka bino biganiro vy'amabica ngaha. Nizere yuko ari ibiganiro bishobora kugukuza, bishobora kuguha iciyumviro gishasha, bishobora kugushiramwo igicapo gishasha, gutyo ugashobora gushika kw'iterambere, gutyo ugashobora gushika ku butunzi bwawe. Ibiza kuvugwa n'ivyaguhimbara uce ufyonda kuri j'aime canke like, uzoba uriko uradufasha cane kandi nkaba ndagushimiye vy'imvamutima. Bantu beza ndabaramukije nkuko vyama, ni Jeff Havyarimana. Ubu rero twagiye ngomba ndakubwire ibintu 10 baguhishije bino ishure. Ndizera neza yuko ari ibintu bishobora kugufasha, ndizera neza yuko bitagufashije wewe kumbure ushobora kuba warayamaze, birashobora gufasha n'umwana wawe ukamenya ati umwana wanje nanje apare yuko ishure rimwigisha ibintu vyose, najeyo ku ruhande ndaza ndamubwira iki, ndaza ndamubwira kiriya, kuko ndazi neza yuko iki atagisangayo kw'ishure, canke iki nzi yuko afise ishure rishobora kukimwaka rikakizimanganya. Nico gituma ntegerezwa kumufasha kugira ngo akigumane kandi akidevelope. Ikintu ca mbere baguhishije kw'ishure nuko ishure ryaduhaye igicapo kibi co kunanirwa, échec. Ndavyibuka nkiri mw'ishure: échec en maths, échec en philosophie, échec en kirundi, échec en biologie n'ibindi. Uyu musi jewe naratahuye neza yuko kunanirwa uba uronse ayandi mahigwe yo gusubiramwo gushasha, ukagerageza gushasha. Échec kuri jewe irigisha, kandi ndizeye yuko na wewe échec ishobora kukwigisha. Échec irashobora gutuma ukura, échec iba iguhaye chance yo kuzana izindi nguvu nshasha. Aho kw'ishure rero ngo uradubuye, waba ubaye iciro ry'umugani, muravyibuka? Wadubuye canke wananiwe kw'ishure, wananiwe muri quartier ukuntu bakuraba, wananiwe kw'ishure ukuntu muhira bakuraba. Hari n'abana washobora gusanga badashoboye kuronka ka gakado kabo ko kuri Noel canke kuri Bonane kubera kw'ishure yananiwe. Vyahavuye binkurikirana mu nyuma igihe nari mfise abantu bari sous ma responsabilité, kandi gushika n'uno musi ndacafise bari sous ma responsabilité. Sinatahura ukuntu umuntu adashobora gukora ikintu namuhaye ngo akore, canke sinatahura ukuntu umuntu adashobora gushobora ikintu namuhaye kugira ngo ashobore kwexecuta. Aha muravyumva yuko ivyo twabonye hariya kw'ishure canke igicapo ishure caduhaye ca échec bica bigukurikira no mu buzima busanzwe, no mu bana bawe uzogira, no ku mugore wawe uzogira, no mu kazi uzoronka, biragukurikira ubuzima bwawe bwose. Mu nyuma rero nagiye ndavyigako, ndabona neza ko échec atari fatalité. Natwe dukwiye kwiga tukabona yuko échec c'est pas une fatalité, échec si umuhero. Agasanga uno musi woba wiranshije muri business kanaka canke mu kintu kanaka, agasanga udashobora kwanvisaje ukavuga ati iki kintu ndacinjiyemo ariko ndashobora kunanirwa, hanyuma ukitegura mu mutwe ukavuga ati ariko biramutse binaniye ndashobora kugerageza kandi ngashobora guca mu yindi nzira.
uzokwame witeze yuko ico kintu uzoba wagiyemwo utegerezwa kunanira. Si tu n'es pas prêt à échouer, tu n'es pas prêt à gagner. Ibi nivyo bari kutwigisha. Ibi nivyo bategerezwa kutwigisha. Ibi nivyo bategerezwa kuduteramo kugira ngo tugire iyo mbuto. Ariko école primaire, yaba école secondaire canke université, bose bakubwira yuko unaniwe ataco uzovamwo, unaniwe ataco uzoba mu buzima bwawe. Ica kabiri naco ni uguhiganwa, la concurrence. Bantu beza, bantu beza, bantu b'Imana, ishure ritwigisha kwama duhiganwa. Nukuri ndabitahura, guhiganwa, ihiganwa ni ryiza, ariko ihiganwa riri positif, kandi tugahiganwa mu vyo dushoboye. Naka uwa mbere, naka uwa kabiri. Murabizi iyo turi kw'ishure twaratonda kw'idarapo, hanyuma umwigisha w'ishure w'indwi akaza agasoma, ishure ry'umunani muw'umunani akaza agasoma, canke muri primaire, deuxième primaire agasoma. Nagomba ndakubwire yuko mu buzima busanzwe canke mu buzima tubayemwo, si higanwa, kuko nta n'umwe angana n'uwundi. Jewe kenshi ibi ndakunda kubivuga, kenshi sinkunda kwigereranya n'abantu, ahubwo nigereranya na jewe nyene. Kahise kanje ndashobora kuba hariho ibintu bimwe bimwe ntashobora gutahura, hariho ibintu bimwe bimwe nakora nabi, ariko uno munsi nkavuga ati none ngize bilan canke nisuzumye uno munsi, nkavuga ati mbega vya bintu vyahora bimbabaza canke vyahora bingirira gutya muri kahise, uno munsi narabirenganye, uno munsi umuntu ndashobora kumubabarira. Urumva nipima kuri jewe nyene, kuko ntahura yuko atawundi muntu tungana, canke kuko ntahura ko Imana yaturemye mu budasa n'uwundi muntu. Ni ukuvuga nipima kuri jewe nyene, sinja mw'ihiganwa, kuko ndazi yuko ngiye guhiganwa n'abandi nca nanirwa, kuko Imana ntiyaturemye tungana twese. Imana ntiyaduhaye ubwenge bungana, Imana ntiyaduhaye amafakulite angana. Kumbure wewe ushobora kuba uzi kuraba kunsumba jewe, wewe ushobora kuba uzi koga gusumba jewe, wewe ushobora kuba uzi kwiruka gusumba jewe, wewe ushobora kuba uvuga neza gusumba jewe, ushobora kuba ufise ikindi kintu canke ahandi hantu uri le meilleur gusumba jewe. Ni vyiza rero yuko tuza turatahura, tugatahura yuko tudashobora gushobora vyose. Ubwenge Imana yaduhaye canke amatara Imana yaduhaye, yayaduhaye kugira ngo tugende turaba umuntu agukomplete. Ni ukuvuga jewe ntazi iki, wowe uze mu buzima bw'iwanje ushobore kumfasha muri ico kintu jewe ntazi. Ariko n'ivyo abantu batabona, nivyo hano kw'isi ntitwaje mw'ihiganwa, kuko nta muntu n'umwe asa n'uwundi, canke nta muntu n'umwe ahuje ingabire n'uwundi. Umwe wese afise ingabire yiwiwe, kandi ingabire yiwe ayizanye muri ca gicapo ciwe, canke ayizanye muri ya secteur y'ubuzima bwiwe ngaha kw'isi, usanga imufitinga, usanga aciye yuzuza kirya kibanza cari kibuze. Ica gatatu naco ishure ritatwigishije, ntibatwigisha inyubako nkenerwa z'ubuzima bwa misi yose. Gute wokunda? Gute mwokundana? Uwo mwokundana yoba ameze gute? Gute wotsinda ubwoba? Gute woronka amafaranga? Gute woshika ku butunzi? Ntibatwigisha ico bita développement personnel. Développement personnel mu buzima bw'umuntu nico kintu umuntu akeneye gikomeye cane muri buno buzima tuba turiko turabamwo. Ibintu bikuru bikuru bijanye n'ubuzima bwacu ntavyo batwigisha kw'ishuri. Le développement personnel nariko ndavuga, ikwigisha kuba ufise autodiscipline, ni ukuvuga indero y'iwawe nyene, ikwigisha kwikunda, ikwigisha gukunda abandi, ikwigisha kutajabuka imipaka, ikwigisha kubahiriza uwundi muntu mu vyo arimwo, mu vyo ashoboye. Irakwigisha kwigumya, kumbure irakwigisha ukuntu utegerezwa kwitwara muri situation kanaka canke muri situation iriya. Muravyumva, ibi ni ibintu bikomeye cane ishure ryategerezwa kutwigisha, ariko gushika n'uno munsi ritigisha. Ica kane naco kw'ishuri batwigisha kandi nibaza yuko atari ciza, n'ugusa, n'ugusa, twese duse.
Bishoboka ko twosa twese kuko nababwiye Imana yaturemye mu butandukane. Yaremye barebare, yaremye bagufi, yaremye abavyibushe, yararemye hariho abantu bavyibushe, hariho abantu bavuga uburevi, hariho abantu bavuga bikwega, hariho abantu bavuga banyarutsa. Ni ukuvuga yuko Imana yaturemye mu budasa kandi turemana impano zitandukanye. Reba gatoya, iyo turi kw'ishure twambara uniforme. Aha ndiko ndavuga rero vya bindi batwigisha kugira ngo duse. Twambara uniforme, agasanga kuri iryo shure twambara noir blanc, ushobora gusanga etablissement yose yambara noir blanc. Ni ukuvuga twambara ibisa, urumva? Dutondera amasaha amwe, ni ukuvuga agasanga etablissement ivuga yuko dutegerezwa gutonda isaha imwe n'inusu twese, isaha imwe n'inusu twese tuza kuba dushitse mw'ishuri. Dutahira amasaha amwe, agasanga dutaha sasita n'inusu canke isaha indwi n'ayo masaha. Ushaka kuvuga mw'ishure uraduza urutoke hama umwarimu akaguha uruhusha rwo kuvuga. Dutegerezwa kwisunga amategeko y'ishure. Muravyumva yuko bagerageza kugira ngo twese duse. Ariko nk'uko nabivuze, nta muntu asa n'uwundi kandi wewe ingabire ufise ntabwo isa n'iyiwanje canke ntabwo isa n'iya bariya, kuko Imana yaturemye mu butandukane. Aha rero nagomba mvuge ikintu gikomeye cane. Umuntu arashobora gushikana imyaka 50 canke 60 akiboshwe na vya vyiyumviro vy'ishure. Kuko kw'ishure ku bisanzwe murumva yuko tuba dusa twese. Genda kw'ishure, abavyeyi niko batubwira, genda kw'ishure uronke diplome, uronke amanota meza, hanyuma urondere akazi keza uzobaho neza. Ibi sivyo na gatoyi. Nta n'agaciro na kamwe bigifise kuko ibintu vyarahindutse cane gose. Tinyuka kuba different, tinyuka kuba uwudasa n'abandi bantu. Reka ndakubwire ikintu kimwe, hariho abantu bitwa ba Thomas Edison. Yategerezwa kwitwa umusazi kugira ngo ashobore gukora ampoule. Ba Bill Gates bashobora kwitwa abasazi kugira ngo bashobore gukora Microsoft. Umuntu yitwa Nikola Tesla yategerezwa kuba ari umusazi kugira ngo ashobore kutubwira kuvyerekeye umuyagankuba. Yategerezwa kuba ari umusazi, muravyumva? Ni ukuvuga yuko iyo uriko urakora ivyo abandi bakora c'est normal, biboneka neza mu muryango. Iyo uriko uraba uwa mbere kw'ishure biboneka neza, ariko iyo utanguye gukora ivyo abandi badakora usanga bakwita umusazi. Ariko ivyo vy'abandi batariko barakora niyo nzira y'ukuri abantu dukwiye gukurikira. Ivyo vy'abandi bataba bariko barakora, vya bindi vy'umutima wawe ugusugumiramwo gukora, nivyo kumbure wari ukwiye gukora kugira ngo ushobore gushika kw'iterambere ryawe, kugira ngo ushobore gushika ku butunzi bwawe. Ntidushobora gusa twese. Nushaka kuba canke gufita ivyo abandi bantu batigeze baba canke gufita ivyo abandi bantu batigeze kuba bafise, nuko utandukana canke ntukore ivyo abandi baba bariko barakora. Iki kintu sinzi ko wagitahuye, reka ndagisubiremo. Ukaba ushaka kuba canke ukaba ushaka gufita ivyo abandi bantu batigeze baba canke gutunga ivyo abandi bantu batigeze kuba batunze, nuko utangura gukora ivy'abandi, ntukore nk'ivy'abandi bariko barakora. Ica gatanu naco, ntibatureka ngo umwe wese yerekane ubushobozi bwiwe. Mw'ishure narimwo vraiment harimwo abajeni, harimwo aba ingeni vraiment ubona ati uwu mwana vy'ukuri iki kintu aragishoboye. Hariho abana bari bazi gusimba, hariho abana bakubita amasantushe nka 10 canke 20. Uno musi abantu bakubita amasantushe 10 canke 20 barahembwa amafaranga menshi. Hariho abana bari bazi gukubita umupira neza cane. Murabizi neza yuko hariho abantu kw'isi bakina umupira neza cane, usanga bafise amafaranga menshi, usanga bafise ubutunzi bw'igisazi. Hariho abana kw'ishure iwacu bari bazi kunyonga imiduga. Iyo winjiye mu muduga wiwe wavuga ati Mana mushikane amahoro, kuko yarawutwara na wewe hamwe bigutera ubwoba. Uno musi murazi yuko hariho abantu bahiganwa n'imodoka kandi bafise amafaranga menshi. Aho naciye hose, haba muri primary canke secondary canke kuri université, hariho aba inventeur, hariho aba artiste, hariho aba musicien, hariho aba poète, hariho amatara vy'ukuri
yuzuye, hariho abakina umupira neza, hariho aba basketteur, hariho aba footballeur, ariko kubera twese twari muri systeme itatwemerera kwerekana ubushobozi bwacu, haba ngaha muri primaire canke haba muri secondaire canke haba kuri université, ntibakwemerera kwerekana ubushobozi bwabo, ahubwo bakwemerera yuko ukoporora vya bindi umwigisha yaguha akaba arivyo umusubiza. Urumva kw'ishuri ntibaba bariko baratwigisha, nta bumenyi baba bariko baraduha kubera tuba turiko turatanga vya bindi nyene wa mwigisha. Ibi sinobivugako cane. Ni gute wovuga ngo kubera ubaye uwa nyuma muri mate ngo uri kijuju kandi football uyishoboye, kandi uzi gusimba, kandi uzi gukina, kandi uzi gukubita amasantushe, kandi ufise itara irenze. Raba gatoyi, umuntu wo kuri iyi si ari unique, nabivuze ibi sinobisubiramwo. Igikumu c'umuntu basha murakizi mwese n'abandi bantu bose barakizi, igikumu c'umuntu ngaha kw'isi ni igikumu kimwe, igikumu c'iwawe nta wundi muntu ngaha kw'isi, turi imiriyaridi zingahe, imiriyaridi hafi 8, nta wundi muntu muzisangiye muri izo miliyaridi 8 z'abantu. Ni ukuvuga ni igikumu c'iwawe wenyene wisangije. Ni ukuvuga ngaha kw'isi uri wewe wenyene, uri unique, nta wundi muntu musa, nta wundi muntu munganya. Agasanga baguharura uwa nyuma rero ngo ni kubera wayobewe muri mate, urumva yuko baba bakurenganije cane, kuko hariho ibindi bintu ushoboye kurusha abandi bantu. Kuba wananiwe muri mathématique ntuba uri ikijuju, kuba wananiwe muri biologie ntuba uri ikijuju, agasanga ikirundi cagukubise hasi ntuba uri ikijuju, kubera hariho ibindi bintu vyinshi ushobora kuba ushoboye kurusha abo bandi bantu babaye aba mbere muri mathématique canke abo bandi bantu babaye aba mbere muri biologie canke muri géographie. Iyo uri muri aya mashure yaba primaire canke secondaire canke université, nta mwanya uba ufise wo kwiyumvira kuri wewe, nta mwanya wo kugira ngo ushobore kuba ufise wo kudevelopa ya talent uba ufise, kuko iyo uri kw'ishure baraguha ama devoir uza gukorera muhira. Ni ukuvuga yuko bagerageza kugira ngo bagume bagupakira. Ni ukuvuga nta mwanya usanga ufise wo kwiyumvira kuri wewe canke wo gukora ca kindi ukunda canke co kudevelopa ya talent ushobora gusanga ufise. Nico gituma twavuze yuko ishure ryica amatara. Ikindi naco rero, ishure ritwigisha bike bikenewe rikadushiramwo vyinshi tutifuza. Ishure ritwigisha bike bikenewe rikadushiramwo vyinshi tutifuza. Uno musi nokubaza, uno musi aho ugeze, ati mbega muri buno buzima uriko uracamwo uriko urakoresha ibice bingahe wakuye kw'ishure? Ndabizi yuko ya ma fraction vya bindi wigishwa bikomakomeye kw'ishure utabizi, waba uri ikijuju nyene bakwita ikijuju, ndabizi yuko ari bike wibuka. Uno musi ikindi kintu wibuka gikomeye cane ni ama blague yo kw'ishure. Hariho ama blague amwe yo kw'ishure utigeze wibagira mw'ishure muriko muravuga, muriko muraganira n'abandi, canke ama insolite yabaye kw'ishure, ibintu vya gutyo. Ariko uwokubaza ngo wakoze iki muri examen kanaka mu mwaka kanaka, ndabizi kuri uno musi ko atavyo woba ucibuka. Juste twibuka utu détails utuntu utuntu duke cane gose. Ya myaka yose wamara uriko uriga, uriko uraboroka ya makaye yose wakoresha, mu vyo wanditsemwo canke mu vyo wizemwo, ni ibintu bike cane biriko biragufasha mu buzima uriko uracamwo kuri uno musi. Egome sinoharira, turakeneye kumenya mathématique, turakeneye kumenya la multiplication, turakeneye kumenya ukuntu bateranya, turakeneye kumenya ukuntu bakuramwo, kuko ivyo nivyo bigufasha iyo uriko urakora business. Iyo umuntu aguhaye amafaranga canke iyo umuntu aje kugura ikintu kuri boutique iwawe akaguha 5,000 akeneye ikintu kigurwa 2,200, ukavuga ati ntegerezwa kumusubiza ibihumbi bingahe? 2,800 yaguhaye 5,000. Iki rero gica kidutwara ku kindi kintu c'indwi. Ikintu c'indwi naco kivuga kiti, kirababaje cane ariko reka tukivuge kugira ngo umuntu ashobore kubitahura. Uwa mbere mw'ishure siwe abayeho neza mu buzima busanzwe. Basha ahantu babwira yuko nta muntu n'umwe atahiganirwa kuba uwa mbere. Wasanga turi mw'ihiganwa, wasanga turi mu muvuduko udasanzwe, canke uwa mbere n'uwa kabiri. Kenshi uzorabe uwa mbere n'uwa kabiri mw'ishure wasanga bari mw'ihiganwa rikomeye cane, uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu wasanga bari mw'ihiganwa riri farouche.
nanjye nteza kuba uwa mbere, ugasanga ariko aravuza urutoki kubera ko ntabaye uwa mbere, ugasanga atashe ariko ararira, yabaye uwa gatatu cyangwa uwa kane avuga ati oya nanjye nteza gutahukana ikibanza cya mbere, kuko waba uzi yuko basha je n'ai rien contre kuba uwa mbere mu ishure, biraryoshe iyo abavyeyi, iyo abigisha, iyo abantu baje kuraba proclamation canke bamwe b'abanyeshuri mwigana baba bariko baragukomera amashi, nawe uriko uratambuka neza, uriko uragenda hariya imbere gutora bulletin canke uriko uragenda gutora hariya diplome imbere, biraryoshe cane gose, biranezereye. Uri n'umuvyeyi uravuga ati umwana wanje he works so hard, yarakoze cyane gose, umwana wanje yariyimplitse kw'ishure. Ariko ibi ni ibintu bibi gusa. Hano turakwiye gutahura ikintu gikomeye cyane. Il faut gutahura yuko uwo uriko uraraba nabi canke uriko urabwira nabi ngo nuko yabaye uwa nyuma, ngo camwisho, kumbure afise ubundi bwenge canke izindi mpano ashobora kuba azi. Nabivuze, arashobora kuba azi kuririmba gusumba, arashobora kuba azi gutamba gusumba, arashobora azi gucapa gusumba, arashobora kuba azi kwigana abandi gusumba. Nabivuze yuko dutandukanye. Rero ntimuze murafata umwana wawe canke umubanyi wawe niyaba uwa nyuma ngo ubwo nyene uce umucira urubanza uvuge ngo ni kijuju, ngo nta bwenge afise. Ikigira umunani naco kw'ishure batakubwira, tout le monde est génie. Umuntu wese afise ubwenge, n'umujeni ukwiwe. Umuntu wese arashoboye. Kw'ishure baratuvangura bakatubwira ko atavyo tuzi, atavyo dushoboye, turi binebwe, ko ataco tuzovamwo, kubera ata manota meza ufise mw'ishure. Hinge wumvirize kano kantu ngaha gatoyi, ni citation ya Albert Einstein, ariko ndabivuga muri ino video ngaha iriko iravugwa, kugira ngo ushobore kucumviriza, kugira ngo gice kidushikana no ku kintu c'icenda kumbure ushobore kucumviriza. Naze ko muri primaire narabihiwe cyane kuko niho cyo kibanza cya mbere bansubiriyemo inshuro nyinshi ko ndi kijuju. Ego rero igituma ngize ino video uno munsi nibutse umuntu nigeze kumva umunsi muri ko arasigura ngo abantu benshi mu buzima barabaho, bamwe bumva umenga ni bicucu, abandi bumva umenga si abantu bakomeye cyane kubera batize amashuri menshi, abandi bumva umenga nta capacité intellectuelle atari bafise. Muga abo bose canke benshi muri abo ayo makuru bayakuye ahantu hamwe honyene kw'ishuri. Ishuri nabo bababwiye ko ari bijuju, ata capacité intellectuelle atari bafise, kubera umunsi umwe habaye proclamation bakavuga bati naka ni uwa mbere, naka ni uwa kabiri, uwa nyuma. Kubera bamuhamagaye irya nyuma, insiguro yuko bamuhamagaye irya nyuma mu ishuri, insiguro imwe twatahana nuko naka ni kijuju, anakuwaga anatoka cha mwisho ahora aba uwa nyuma. Rero uwo muntu acatanga akarorero ngo ko abantu bose twaremanywe ubwenge n'inguvu zitandukanye, kubera ko abantu mu gupima ubwenge bwacu badupimira mu kibanza kimwe cyitwa ku ishuri, bakadupimisha exercice imwe twese. Imana duhaye inguvu zitandukanye, duhaye ubwenge butandukanye. Acatanga akarorero ati umuntu yofata ifi akayishira hamwe n'inka n'impene n'inyoni, agaca biha competition yo koga ngo bisiganwa mu mazi. Ifi itegerezwa kuba iya mbere. Inka ntizica zitwa iza nyuma, ntizica zitwa tu incapable tundi, oya zaba iza nyuma gusa ko zari muri environnement itari izayo, kuko umunsi baca bagira competition yo kuguruka mu kirere, inyoni yoca iba iya mbere, ifi yoba iya nyuma. Umunsi bagira competition yo gusiganwa hasi ku isi y'umunsi, inka yosiga ifi, yosiga n'inyoni, canke lion, canke tigre, canke impongo. Ikintu c'icumi naco ni nk'impanuro ivuye ku mutima, ndiko ndakubwira. Ntugume uri mu vy'amashure gusa, raba no hanze y'amashure canke en dehors y'ishure, niwige ibindi ku ruhande. Nifuza ko umuhungu wanje canke umukobwa wanje agira amanota meza, gushika yuko yoba uwa mbere mw'ishure, ariko vy'ukuri afise moyenne ni vyiza cane kuri jewe, kuko iyo umwana ari uwa mbere mw'ishure usanga yitayeho vya bindi vy'ishure,
bimwe birenze usanga vya bindi vy'ishuri umwanya wose ari mu makaye, umwanya wose avuga ngo aka kantu ngo kananiye kw'ishure ngo reka ndagasubiremwo muhira kugira ngo ndabe yuko nogashobora. Sinshaka yuko umwana wanje umwanya wose aba ariko ariyumvira ishure, aba ariko ariyumvira ishure, aba ariko ariyumvira ishure, ariko ndashaka yuko yoshobora kuronka uwundi mwanya kugira ngo ashobore kwikonsantra kuri vya bindi bindi ashoboye, kuri za tana zindi, kuri za mpano Imana yamuha ashoboye. Ndashaka yuko yoshobora kwiyumvira ibindi bintu, ntagume yiyumvira ku vyo kw'ishuri gusa. Uno munsi jewe nashitse kuri université, narize imyaka 2 muri université muri communication, ariko naciye mpagarika kubera impamvu kanaka, kandi kubera nabona yuko ishure ata valeur ajoutée ririko riranzanira. Le bagage mfise uno munsi c'est pas par rapport y'ivyo nize canke y'ivyo ishure ryamfashije, egome ishure ryamfashije ikintu gikomeye cyane, ariko uno munsi ndashobora kuba mfise 10 fois plus y'ivyo nize kw'ishure, kandi ivyo nize si ivyo nize kw'ishure ariko nivyo nize muri buno buzima, nkiga nkoresheje ubuhinga bwa none. Aha kuri YouTube abantu baratanga inyigisho zikomeye cyane, mu biganiro bitandukanye, mu maseminaire kanaka atandukanye abantu baratanga inyigisho zitandukanye. Abantu kugira ngo ushobore kwiga le développement personnel hariho abantu bavyigisha, ugatanga amafaranga kugira ngo ushobore kuja muri iyo formation, kugira ngo ushobore kuja muri brainstorming y'ikintu kanaka, urashobora gutanga amafaranga ukinjira muri iyo groupe, ugakarisha ubwenge, ugakabura ubwenge. Rero ndizera neza yuko nawe niwakurikiza ino mpanuro y'icumi ndaguhaye, canke niwakurikiza ino mpanuro y'icumi ku bana bawe, ndizera neza yuko abana bawe bazobaho ubuzima bwiza kandi bazoshika kw'iterambere, bazotunga mu buzima bakongera bagatunganirwa. Kuko ishure ryoryo, ishure nukuri abakurikiranye amashure turavye neza mu buzima busanzwe, abafise amadoktora n'ama PhD n'abafise amadiploma akomakomeye, sibo twovuga yuko mu buzima busanzwe bafise amafaranga menshi canke bafise ubutunzi bukomeye. Ariko bamwe twita abasazi, bamwe twavuga ngo ni kijuju, bamwe twajija tuvuga tuti urahevye ishure sha ugiye kuba uwande, none bizogenda gute? Umwana yahevye ishure. Abo benshi muri bo nibo usanga bafise ya mahinguriro ashobora kuba akoresha ba bandi bashobora kuba baraminuje, ba bandi bashobora kuba bafise amadiplome akomakomeye. Muri abo benshi nibo bakoresha abanyene. Hanyuma rero ndagushimiye cyane, niyo mpanuro duhereje ko ino video. Ndizera neza yuko ino video yakuryoheye. Si seroka, sangiza abandi bagenzi bawe b'abanyeshure canke abavyeyi batahure, kugira ngo bumve iyi message, kumbure yobafasha muri kazoza kabo, kugira ngo batangure gukora utundi tuntu ku ruhande, kumbure utwo tuntu turi ku ruhande niko tuzobafasha mu buzima bwabo ejo haza. Kuko ndizera neza yuko kandi twabibonye, iyo umuntu batanguye kumwita umusazi, iyo umuntu batanguye kumwita ikijuju, ahubwo ubwenge bwiwe niho buba bugomba guserukira. Rero niwabona umwana wawe akora ibitandukanye, kumbure uzomwegere umushigikire mu vyo arimwo. Ivyo kumbure ariko arakora bitandukanye nivyo bishobora kuzomufasha ku munsi w'ejo. God bless you. Reka tuzosubire mu kindi kiganiro, aho tuzoba turiko turavuga ikindi kintu gikomeye cyane, ikindi kintu kandi coshobora kudufasha. Hano turi hehe? Hano turi ku ziko.